Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenzi turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 z'ukwa kabiri. Perezida Hosni Mubarak wategetse Misiri imyaka 30 yapfuye. Yari afite imyaka 91 y'amavuko. Abantu babarirwa mu bihumbi bacumbitse muri hoteli iri mu birwa bya Canary muri Espagne bategetswe kugumayo mu byumba byabo nyuma yuko umushyitsi umwe w'umutaliyani asanzwe afite ubwandu bwa coronavirus. Itsinda ry'abantu bagera kuri 36 bavuga ko bacitse ku icumi rya jenoside mu Rwanda mu 1994 habari hirya no hino ku isi bandikiye ibaruwa ifunguye Perezida Paul Kagame bamusaba ko ngo habaho iperereza ryigenga ku rupfu Rwa Kizito Mihigo. Basaba ko ibi bahereye kuki? Ntabwo muri iyo myaka inirenga yafunzwe twigeze twumva bavuga ko yagerageje kwiyahura. Ese iriya kashe yafungiwemo amajoro angahe? Uwo Kizito twari tuza kiyenga gashaka kwiyambura ubuzima yayihuriyemo niki? Naho komisiyo ishinzwe uburinganire muri Afrika y'Epfo yavuze ko izaharanira impozamarira ko bagore bafunzwe kutabyara ku ngufu kubera ko ngo bari bafite agakoko gatera ubwandu bwa sida. Ntibibagirwe n'urunana nk'uko bisanzwe Rwa Kane. Aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Espagne aho abantu babarirwa mu bihumbi bacumbitse muri hoteli iri mu birwa bya Canary bategetswe kuguma mu byumba byabo nyuma yuko umushyitsi umwe w'umutaliyani asanzwe afite ubwandu bwa coronavirus. Uyu muganga uri mu biruhuko mu gace k'ubukerarugendo ka Tenerife yajyanywe ku ivuriro. Biravugwa ko ngo aturuka mu majyaruguru y'Ubutaliyani aho abategetsi bari guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Kugeza ubu mu Butaliyani harabarirwa ubwandu burenga 200 buzwi. Ku nshuro ya mbere kandi ubu bwandu bushya bwabonetse no mu majyepfo y'igihugu mu gace ka Sicily. Hagati aho ngaho muri Iran, minisitiri wungirije w'ubuzima muri icyo gihugu wanenze cyane gahunda yo gushyira mu kato abantu bafite ubwandu bwa coronavirus yasanzwe afite iyi ndwara. Iraji Harici yahaye abanyamakuru ikiganiro mu ijoro ryakeye kuri uyu wa mbere aho yabonekaga abiri cyuya kandi yihanaguza umuswari mu ruhanga rwe kenshi. Yararimo atanga amakuru arambuye kuri iyi ndwara muri Iran, anahakana ko ngo abategetsi bari kubeshya ku rugero rw'ubwandu buri mu gihugu. Imibare itangwa n'ubutegetsi kugeza ubu y'abapfuye ni abantu 15, ariko andi makuru avuga ko umubare nyawo ushobora kuburenga kurushaho. Ubwandu bwinshi bugaragara mu gace gafatwa nk'umujyi mutagatifu wa Qom. Tukiri ku rwego rw'ubuzima kuri inkuru y'ingenzi, umunyeshuri w'umunyakenya amaze iminsi yerekana uburyo urugendo rwe rwagenze kuva mu Bushinwa nyuma y'icyorezo cy'iyi ndwara ya coronavirus. Joseph Thige yanyuze muri Thailand agera muri Kenya avuye mu Bushinwa muri iki cyumweru. Ni umwe mu banyakenya bake bashoboye kugaruka iwabo bavuye mu Bushinwa. Mu cyumweru gishize guverinoma ya Kenya yavuze ko itazashobora gutahukana abaturage bayo baheze mu Bushinwa. Inkuru ya Mercy kandi muri yumva mu ijwi rya Jacques Niyitegeka. Aganira na BBC, uyu munyeshuri wigira impamyabumenyi y'ikirenga yavuze ukuntu kaminuza yigaho yaririnzwe cyane n'abashinzwe umutekano nyuma y'aho leta y'Ubushinwa ishyiriyeho amategeko adasanzwe kubera icyorezo cy'indwara iterwa n'agakoko gashya ko mu bwoko bwa corona. Kaminuza ya Jiangsu yo mu mujyi wa Xinjiang higamwo n'abanyeshuri b'abanyamahanga bagera kuri 600. Yosefu avuga ko bari batunzwe n'igaburo rimwe ku munsi kubera ko ibyo kurya bitari bihagije. Leta ya Kenya yasabye abatahuka bava mu Bushinwa kwishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 14 kugeza igihe byemerejwe ko badafite ako gakoko. Muganga Patrick Amoth ukuriye urwego rw'ubuzima muri Kenya avuga ko Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu izi ko hari abanyakenya n'abanyamahanga binjiye mu gihugu bavuye mu Bushinwa.
bwana Mofe yongeraho ariko ko iyo minisiteri yashyizeho ingamba zihagije ku bibuga by'indege zigamije gukumira ikwirakwira ry'ako gakoko ka korona. tuve muri Kenya tujye muri Misiri mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika. Wahoze hari perezida wa Misiri Hosni Mubarak yapfuye, yari yujuje imyaka 91 y'amavuko. Hosni Mubarak yategetse Misiri mu myaka 30 nyuma yo guhirikwa ku butegetsi mu nkubiri y'imyigaragambyo yibasiye igihugu ndetse n'ibindi byo mu bice by'Abarabu mu mwaka wa 2011. Yaciriwe urubanza anahamwa n'ibyaha byo kugira uruhare mu iyicwa ry'abantu bigaragambyaga icyo gihe. Yaje gusubirwamo mu rubanza rwe mu mpera za 2014 ibyaha biburizwamo mbere y'uko ubushinjacyaha bwongera kujuririra icyo cyemezo nacyo. Inkuru ya Caroline Howley murayigezwaho na Mark niyo nkuru. Hosni Mubarak yagiye ku butegetsi umukuru w'igihugu Sadat ahejeje kwicwa n'intagondo zigendera ku murongo ukaze w'idini rya Islam mu mwaka w'1981. Umutuzo ku gihugu niyo ntumbero nyamukuru yaranze ubutegetsi bwiwe. Co kimwe n'uwo yasimbuye, Mubarak yari umusirikare, yahoze ari umudereva w'indege, akongera akaba umukuru w'igisata cya gisirikare kijeje kugwanira mu kirere. Muri politiki yo hanze y'igihugu yabaye inshuti kizigenza y'ibihugu vya Buraya mu burasirazuba bwo hagati, yongera aguma akurikiza amasezerano y'amahoro na Israel. Mu gihugu yakomeje gushira amategeko aranga igihugu kiri mu ngwano, bikaba vyatumye abantu benshi batabwa muri yompi. Umugambi we ku butunzi watanga ukwishira n'ukwizana ku bantu ntibashoboye kurangiza ikibazo c'ibura ry'akazi na ruswa yari ikwiye hose. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2011 abanyamisiri benshi bihaye amabarabara barabiye ku itembagazo ry'ubutegetsi muri Tunisia. Abanyagihugu baratinyutse, amaraso yarasesetse, ariko bari mu myerekano bagumye mu bibanza vyabo. Ku munsi ugira 14 yagumye yizigitira ku butegetsi. Mu majambo atandukanye yashikirije kuri televiziyo, Mubarak yaravuze ivyahevye kugira kingira ubutegetsi bwiwe, ariko yongera ashigikira ivyo ubutegetsi bwiwe bwashitseko. Naharaniye iterambere rya Misiri n'abaturage bayo. Sinigeze nshaka ubutegetsi bw'amafuti. Nibwira ko benshi mu banyamisiri bazo Mubarak ari, kandi birambabaza iyo numvise ibintu bivugwa n'abantu bamwe bo mu gihugu cyanjye. Umunsi ukurikira Hosni Mubarak yatanze imihoho. Yajanye muri sentare yagirizwa kugira uruhara ku bwicanyi bw'abagiye mu myerekano. Yakuwe ko gateka, yicarikwa ku gatebe gatwara abagendana ubumuga, ajanye muri sentare. Yaciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ariko ivyaha yagirizwa vyarahebwe. Hanyuma mu 2017 mu kwezi kwa gatatu yararekuwe ngo yidegemvye, amaze imyaka 3 yishura icyaha co kwiyitirira amatungo ya leta. Ku muntu yigeze kuba ari ku butegetsi nk'umusubirizi wa Farao, yarakuwe ko gateka mu mpera z'ubutegetsi bwiwe. Ini BBC gahuza miryango rayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.com. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Ndi Prudence Njumva. Abantu bagera kuri 36 bavuga ko bacitse ku icumu rya jenoside mu Rwanda muri 1994 bari hirya no hino ku isi. Bandikiye ibaruwa ifunguye perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamusaba ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rw'umuhanzi wari ukomeye cyane Kizito Mihigo. Baravuga ko iryo perereza ryakorwa n'abantu b'inzobere bo mu mahanga bafatanyije nabo mu Rwanda. Bakavuga ko ngo bafite impungenge ku byavuzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ko Kizito Mihigo yiyahuye igihe ari muri gereza y'igipolisi ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa kabiri. RIB yavuze ko Kizito Mihigo yafashwe ashaka kwambuka umupaka mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ko ngo yanashatse gutanga ruswa. Navuganye n'umwe mu banditsi iyo baruwa, Philippe Basabose uri muri Canada, mbanza kumubaza impamvu bafite amakenga ku byo RIB yavuze. Kizito Mihigo dukurikije ukuntu tumuzi, yakunze ubuzima, yaririmbye ubuzima, yakunze amahoro, yakunze imibanire myiza n'abandi, yakunze ubworoherane no kubabarira. Kizito yafunzwe imyaka 4 irenga, yafunguwe intego yavuga ati ngiye gushinga urugo nanjye. Ntabwo muri iyo myaka 4 irenga yafunzwe twigeze twumva bavuga ko yagerageje kwiyahura. Ese iriya kashe yafungiwemo amajoro angahe bigahinduka uwo Kizito twari tuza kiyenga gashaka kwiyambura ubuzima yayihuriyemo niki? Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda ruvuga ko
rwabonye ko Kizito Mihigo ashobora kuba yariyahuye, mwebwe muhera hehe mukeka ko ibyo bavuga atari byo? Kizito batubwiye ko ibyatangajwe ko yafashwe ku itariki 16, ku itariki 17 kare mu gitondo niho abantu babyutse babona amesaje ko ngo yiyahuye mu rukerera. Ni ukuvuga leta yatangaje ko Kizito yiyahuye, ariko nyuma ivuga ko igiye gukora iperereza. Ni gute utangaza icyo umuntu yazize nyuma ukavuga ko ugiye gukora iperereza? Ariko ngira ngo iyo umuntu wese apfuye abuze ubuzima, ngira ngo inzego za leta zikora iperereza. Yego nyine zirarikora nyuma zigatangaza icyo yazize, ariko ibindi byatangajwe mbere y'uko iperereza rikorwa. Hanyuma tunarenze kuri icyo ngicyo, na Kizito anamaze no gupfa. Ujye mu binyamakuru, uri umunyamakuru, urebe ibinyamakuru tuzi byegamiye kuri leta ukuntu bikomeje kumuhimbira ibyaha no kumusebya. Uribaza uti ese ibyo byose bihisha iki? Ariko none hano ndabona mu ibaruwa yanyu murasaba icyo mwise iperereza ryigenga mpuzamahanga. None iri perereza mwebwe murabona ryakorwa gute? Ryakorwa nande? Hari imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yabikoresha, kandi dufite impamvu yo kubibaza. Si ubwa mbere mu Rwanda abantu bapfa mu buryo budasobanutse bikitwa ko biyahuye. Si ubwa mbere mu Rwanda abantu bapfa, ndetse bamwe bagapfa bari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano ntihagire inkurikizi. Ibyo byose bituma nta cyizere tugirira inzego Mihigo yapfiriye mu maboko. Tukavuga tuti hagombye inzego zigenga zo gukurikirana iby'urwo rupfu. Ariko urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga ko ari urwego rwigenga kandi rufite ubushobozi bwo gukora iperereza ryose. Mwebwe ntabwo mwizeye ibyo bavuga? Nta kuntu nyine batabivuga. None se waba umuntu ariwe batunga agatoki bavuga bati iki kibazo turibaza uburyo urupfu rwa Mihigo rwagenze. Uwo nguwo mu bibaza akaba ari nawe uvuga ko afite ubushobozi bwose bwo gukora iperereza. Si kutagira ubushobozi bwo gukora iperereza, ni ubushake. Philippe Basabose, umwe mu banditsi baruwa isaba iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, twavuganye ari muri Canada. Twagerageje kuvugana na minisitiri ushinzwe ubutabera mu Rwanda, ariko ntibyadushobokera. Gusa urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu buherutse kutubwira ko burimo gukora iperereza kandi ko nta rindi rikenewe, kuko ngo u Rwanda ari igihugu kigenga gifite ubushobozi bwo kwikorera amaperereza. Komisiyo ishinzwe uburinganire muri Afurika y'Epfo yavuze ko izaharanira impozamarira ku bagore bafunzwe kutabyara ku ngufu kubera ko bari barwaye agakoko gatera ubwandu bwa sida. Iyi komisiyo yasohoye icyegeranyo nyuma y'iperereza ryakorewe mu bitaro 15 mu ntara ebyiri z'igihugu. Inkuru y'umunyamakuru wa BBC uri muri Johannesburg no Musamaseko, murumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Icegeranyo cyo guharanira uburenganzira hagati y'abantu b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore cerekana yuko abakenyezi bagera ku 50 bahagarikiwe imbyaro burundu ku gahato. Ico cegeranyo kigaragaza uburyo abakozi bo kwa muganga barenze ku mategeko agenga imigenderanire yabo n'abagwayi, kikaba cashikirijwe urwego rw'abaforoma rwa Afurika y'Epfo hamwe n'igisata kijejwe amagara y'abantu. Mu gihe c'amatohoza yatanguye muri 2015, uwo mugwi wasanze abatanze ibirego barakorewe ibisa no kuborezwa igufa no gucurwa bufuni na buhoro, kandi bari mu maboko y'urwego rujejwe amagara y'abantu. Abakorewe ibyo biganiye abakora itohoza uburyo bategetswe kwipfungisha, bikabagira ko ingaruka mbi ku buzima bwabo. Mbere y'ikinamico runana mbabwire ko umurwa mukuru w'Ubuhinde Delhi wugarijwe n'ubwicanyi bukomeye butigeze buba muri uyu mujyi mu myaka ibarwa muri 100, mu gihe imyivumbagatanyo hagati y'abashyigikiye n'abarwanya itegeko rishya rigenga ubwenegihugu ikomeje mu bindi bice by'umujyi. Umubare w'abamaze gupfa kugeza ubu bageze ku 10. Umwe muri bo ni umupolisi. Abantu bagera ku 150 barakomeretse bikomeye, benshi bakaba biganjemo abapolisi. Imyigaragambyo kandi irimo urugomo ikomeje gukara, aho abahindu n'abayisilamu bahanganye. Amazu n'amaduka bikaba byaratwitswe ndetse n'abanyamakuru bakagabwaho ibitero. Uyu mwanya w'ikinamico urunana bayitegereje umwanya n'uwanyu.
Kankwanzi na Ranguda biyemeje kurwanya bivuye inyuma club yigisha urubyiruko ubuzima bw'imyororokere. Hagati umuyobozi w'ikigo nderabuzima yateye intambwe ikomeye yo gusaba imbabazi abahawe serivisi mbi mu kigo ayoboye. Nurunana sigahuza.com ushobora no kwasanga andi makuru utabashije kumva no kuri radio mu minota 30 yarabibona Jacques Ntegeka ndi Producer Njomba wakoze guhitamo Big Sigahuza Miryango.